Kaze mu kiganiro ku kivi cyo kuri uyu munsi aho tubayagira ibikorwa bikuru bikuru byaranguwe ku ndwi iheze na nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu bihumbi 2060, umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yaruguruye icese igenekerezo rya 24 ruheshi urugomero Jiji rwa Megawate 32 n'ibice bitanu. Ni intambwe ikomeye ku Burundi buteye kuko se Barundi yifuza kuronsa umuyagankuba abarundi bose. Nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye aranezerezwa nuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2025 umuyagankuba wagwijwe na gatatu kuva kuri Megawate 4.7 n'ibice 35 uja kuri Megawate 166 n'ibice 29. Arashimira abashigikira Burundi mu iterambere, aho twovuga ibanki y'isi yose, ibanki y'iterambere rya Afrika, ubumwe bwa Buraya. Akanyamuneza ntangere niko karanze isinzi rya bene gihugu be n'abafasha Burundi mu iterambere, duhereye mu kibanza c'amazi y'urugomero rw'umuyagankuba Jiji Isonga mu ntara ya Bururi, ari naho se Barundi Evariste Ndayishimiye yatanguye kugendera. Nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yagendeye ikibanza kiri ku mutumba Ihorezo aho yatanguje iyinjizo ry'umuyagankuba w'urugomero rwa Jiji mu mihora 3. Umwe wose muri iyo mihora wacamwe Megawate 11. Yabaye itarike ntibagiranwa ryaranzwe n'icyacugwa ry'igitambara byerekana iyugururwa cese y'urwo rugomero rwa Jiji. Abashigikiye Burundi mu iterambere aribo baterereye mu iyubakwa y'urwo rugomero barakeje nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye kuri iyo ntambwe yashitseko. Beno kwitanga byamuranze mu kwihutisha ivyo bikorwa, baciye bemera gushigikira Burundi muri wa mugambi w'imbona kazoza w'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yaribukije ko iyi ari leta nkozi ifise iyindi migambi myinshi iri kwirarangura. Muri iyo migambi harimwo uko uyu mwaka uzorangira amakomine yose afise umuyagankuba, acasaba abene gihugu kuzowukoresha neza mu kwiteza imbere. Ubwa mbere mbanze ndamutse bimwe vyimva mutima aba bagenzi bacu, abagenzi b'u Burundi dusanzwe dukorana mu bijanye n'iterambere ry'igihugu. Banki Mondiale tumaze gukorana ibitari bike, dusigaye tumeze nk'abavukanyi. Ibanki y'iterambere rya Afrika turazinanye, dukorana vyinshi cyane. Union Européenne ahubwo uyu mumama yatuziye nk'umugisha, yaje asanga ibintu bitonze neza, none raba turiko turigino no munsi. Ibanki y'iterambere ry'Uburaya imaze gukora ibitari bike. Mwebwe mwese ba partenaire muri ngaha, mwese rero nagomba kubaramutsa, nongera ndabereka umunezero dufise ngaha mu gihugu cacu kubona dusangira urugendo tugasangira urubanza. None ngira ntangure nkenguruke mwe vyimva mutima aba bagenzi inshuti z'u Burundi twakoranye tugatangurana urugendo rutari rworoshe tugashika no kumpera. Muravyibuka ivyo nigisha, ndiko ndigisha intwari ibereye ko dutegereza kumva ko tubungabunga ivy'igihugu. Ndiko ndavuga nti je narinzi yuko amahera abafise amatara n'amazi bariha Jiji zari yicikoresha kugira ngo iha badafise amatara n'amazi. Narindira nkabura kuko batora bamira, ariko ngashimira ko ubu intwari ibereye muri Jiji ziri kwirashinga imizi. Ubu barinjiza amahera bakakoresha ivy'igihugu tukabibona.
kuri kabuseze bashize amahera menshi cyane naho nyene kuko vyasa nibitangwe kugoyagoya regide zirazana amahera turabona kwiyafise hamwe usigara ubaza uti none abandi bayashirahe biraboneka ko regide zo iri kwirakora ndibuka igihe byari byananiranye kurutuzana umuyaga nkuba wo kuva ku ruzibazi twabona uti mbega aho tumaramara ntitwovyikorera ndabona ko tubikoze ndaraba ingene regide ziri kwirakwiragiza umuyaga nkuba mu bice by'igihugu binyuranye nagira ndemesha abarundi twarabonye neza tuvuganye na regide zo uwo mwaka nta komine nimwe itazoifise amatara muri Burundi turabona aho duca hose ko iko biraza ndabona yuko iyo ngiye mwijoro ndatembera mwijoro jewe hari ahanyene ruguru ahantu hose nca ndabona ko hari amatara nuvuga yuko ubu hajya mu minsi za muzobona hahindutse kuko hacaba imigambi imwe imwe ikenera amatara imigambi itari mike hariho amasaro de coiffure hariho ababaza hariho abakora ibintu bitandukanye bose bakenera umuyaga nkuba bawurose baca batera imbere none ivyo byose ni ivyo gukeza ubu rero Jenova ko bisa kanyamuneza kuko ubu ndafise ico nsabwa nico ntanga aho naja hose mvuze iterambere ngo duha umuyaga nkuba aho nja hose duha umuyaga nkuba niyumvira nti mbega jewe none ntanga iki gutanga ivyo utagira none ubu igisigaye no kukwiragiza tuhe abantu bose bari mu migambi y'iterambere nanje murumva yuko ntobura kanyamuneza abazosa umuyaga nkuba ndababwira nti uri mu nzira arindira gatoyi gusa reka kugira umunoho ubu rero nagira nje ntumira uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2025 twawise umwaka w'inkerebutsi none rero umunyamwete no mwaka w'umunyamwete abanyamwete ndabasavye muve hasi iyo muva mukagera muri iki gihugu cyacu mutangure kwiga kuduga kuba mu bigwati hari akamaro kanini gakomeye ko kuba hamwe iyo muba hamwe muca muronka amazi n'amatara iyo muba hamwe indimiro zacu zica zaguka turashobora guca tuzikora neza tukazitunganya kubera abantu bamaze kuvamwo zango zisanzaye zagiye hamwe none rero nabene gihugu kugira mu namwe muronki bakwe muramigwe n'aya matara ntibazoyataga bayabasanza mu mwonga nibaduge babe muri vya bigwati babe hamwe niho bizogenda neza none rero ikindi kinezereje nuko hariho nibikorwa bimwe bimwe vya leta vyahora binanirana hariho umugambi wa digitalization tugomba gushira mu makomine yose y'igihugu ndetse no mu mazone bose bavuga bati none muzogira digitalization mutagira umuyaga nkuba none rero aha kana kanyamuneza canumva ko hari aya matara gumazana ibindi vyiza digitalization nayo murazi ko ari yizana intwari ibereye niyituma dukorera mu muco rero aha ndabona yuko tugiye gukora ibitari bike hariho igisata c'ubutare ntidushobora kugikoreramwo ngo giteze imbere igihugu tutagira umuyaga nkuba ubu rero tujya dutangure kuko naco nyene igihugu kitaronka ico gishora ntigishobora gutera imbere kubona iki gihugu c'u Burundi cuzuye butare hose aho tuje nubu hari n'ahandi mperuka kubutoraho hepfo ivyanda hagati ya vyanda na Rumonge hariho ubutare nta numwe yarabuze twasanze bwuzuyeho haya mu ntara Bujumbura huzuye ubutare nimwiyumvire rero gukenana ikintu ufise ubu rero kubera umuyaga nkuba turazi neza ko tugiye gutangura kwimba no guhingura muri ico gisata c'ubutare abakozi bo muri regidezo mwese ndabateye intege nimuve hasi mukore je muzombona ndiko ndabashimira hariho umunsi twariko turavugana na deje wanyu n'abandi bakozi bo muri regidezo murazi ko jewe mvugana na bose bariko barambwira ibibazo mugira ingene mukora ijoro n'umurango mugabo agashahara kakaba gatoyi
navyumvise ndavuga nti ubu do chaque selon ses capacités à chaque selon son travail abazo ataco binjiza nta mushahara mugabo mwe muyinjije tuzoheza dukure kwayo tubaha simwe mwayiciriye dushaka kubatera intege dukore gushika mu Burundi tuzosaga bose n'abene gihugu banezerwa kuko umukozi abegwa n'impembo hariho abakora bashira iyo tutazi bari bajeje kwinjiza amahera batigera bayinjiza mugamweho murayinjiza mukanayerekana kavuga muti tugiye dukora iki none murumva yuko umukozi abegwa n'impembo ko muyafise cese ugira tuzoja kwa ministre wa finance ari yakuyarondera ahubwo ni regide ziri kwirazana tuzokura ko tuba ico ndabasaba gusa emwe ibintu bijanye no gutunganya neza ubutunzi ntidusubire kumva hari faraga ryaciye ku ruhande yose aja habona tuyabone hanyuma tuyakoresha imigambi namwebwe bimubemwo mugabo tutayabonye nawe twese tugira gute mugabo ndahaye ndabibona nico gituma ndabatera intege cyane abandi barazokwinjiza menshi nabo tubaheko principe mwayumvise do chaque selon ses capacités à chaque selon son travail ataco winjije ntacuronka winjije aronye umukozi abegwa n'impembo hanyuma regidezo mwebwe ubu murarosa umutahe uyu mutahe murashobora kuwukoresha ugasubira ukazana n'ibindi kuko nkuko ndababwira amahera ya regidezo mu bisanzwe ayamazi n'amatara bajya bayafise bariha kugira ngo muronke amahera yo guca muha amazi n'amatara abandi batari bafise gushika urundi bwose bukwiye regidezo mbere ndabahe genda mutwigire muti nijyari uburundi abarundi bose bazafisa amatara mutwereke plan strategique ryari abarundi bose bazafisa amatara duce turaba haburiki duce tugira plan strategique y'ingene tuzobishikako hamwe tuza turakora ikintu tuba tuti iki cakwiye gushikaho byose tubibona kuko je maze iminsi nkorana no gwaruka ngiye muri entreprise yo gwaruka ndamubaza mbona kazozane yihe nsangara bicapuye byose n'ingene azobishikako regidezo nayo itugirira iti umwaka uyu bizaba byagenze neza kuko amahera tuzokwinjiza anganuku tuzoca dukora ibi umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu muti ku mwaka uyu tuzoba dukwije hanyuma tuzobica tugira umunsi mukuru tuti ubu mu Burundi muri vision kubijanye n'umuyagankuba duce tuja ku bindi niko tuzotera imbere rero ikindi nagomba gutera intege les investisseurs privés cyane abanyamahanga ndanezerwa cyane maze kubona abanyamahanga bamaze gutangura kuza hariho ngaho ishira hamwe Megawate hariho ishira hamwe Songa Energy hariho Virunga Power hariho abariko barazana ama investment yabo mu gihugu cy'u Burundi ndabateye intege n'abarundi murabona ko batagoye gukanura ijya kirasa n'abarundi nabo bariko baragira umuyagankuba ibi byose nibimenyetso yuko Burundi bwahindutse tugira rutera imbere ubu rero kubera ivyo buramatari atavuga ngo twigishe n'abahinga bo kubikoresha ico rero nico kibaho kuko ntiworonka umwana hanyuma uburese ingene umuheka bitegereza yuko turondera rero n'abakora mu bisata bitandukanye vy'iterambere cy'igihugu nico ituma twavuze yuko ubu intumbera ari uko twokubaka amashure y'ubuhinga cyane kuko ubu dukeneye kuronka abahinga bakora mu bisata byose vy'igihugu haba mu muyagankuba habe mu bijanye n'ubutare ibijanye n'amahinguriro ivyo byose turakeneye abahinga bukuri none rero ejo tukabatera kamo ntimuze mwibaze ngo tushaka kubatesha umwanya dukeneye igihugu giteye imbere Igitega kwa 2025 ruheshi nyene cyubahiro Varesto Ndayishimiye yarateye iteka ibikorwa byo gusuzumira hamwe ingene amatora ya mbere y'abashinga amateka n'abajenama ba komine yo kuwa 5 ruheshi uwo mwaka yagenze hari hitavye abo mu mugwi w'igihugu tegura amatora seni abigenga imigambwe n'abandi bayagizemwo uruhara
Mbere yuko ngira ico mvuze mbanze nshimire nyene icubahiro umukuru w'igihugu kuri iki ciyumviro kizima yagize ko tworimbura aya matora tukagira n'ivyigwa dukuyemwo. Ahanini ivyigwa dukuramwo nibizodufasha gutegura amatora azokurikira, twineguye ibyagenze neza tukabikomeza, ibitagenze neza tukabikosora tukabigorora kugira ngo amatora akurikira azogende neza. Munkundiye rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu, imbere yuko nja mwido nido y'ikiganiro nagomba ndabashikirize ibiringo bikuru bikuru tuza kugarukako. Ubwa mbere turaza kugaruka ku mategeko makuru makuru twisunze mwiringanizwa ry'aya matora, turaza kwibukanya ibiringo bikuru bikuru byaranze aya matora, hanyuma turababwira n'abakandida bari bitavye aya matora, tubereka bitavye ku rwego rw'amatora y'abajenama b'amakomine, twongere tubereke n'ukuntu bangana aho bashoboye kwitoza kuko bose ntibashoboye kwitoza hose, twongere tubereke igicapo c'abitoje ku rwego rw'abashinga amateka, hama tuce tugira igicapo kigereranya abitoje ku rwego rw'abashinga amateka no ku rwego rw'abakonseye b'amakomine, hama twongere tubereke abarorerezi batandukanye n'imigwi bazananye, baba abarorerezi b'imigambwe aribo twe twita inderetsi, baba abarorerezi b'amashirahamwe, eka mbere n'abarorerezi mvamakungu. Tuza kubibereka intara ku ntara muri indinganizo nshasha y'ubutegetsi bw'igihugu, dufatiye kuri izi ntara zitanu nshasha ariyo Butanyerera, Bujumbura, Buhumuza, Gitega na Burunga. Hanyuma tubereke n'abantu basabye uburorezi ku rwego rw'igihugu ico bita accreditation nationale, tubereke n'abaje kurorera bavuye mu makungu, hanyuma tubereke ababisabye ku rwego rw'amashirahamwe ataharanira ivyicaro vya politiki hamwe n'amashengero. Twabamenyesha yuko n'urwego rw'umuhuza rwarorereye kandi rwarungitse abatari bake. Hama duce tubereka rero icegeranyo synthèse y'abamandatere n'abobservateur bose, hama duce tubereka n'ivyavuye mu matora. Tuza guca ku masonga ndija kwidonido kuko ku nzego zitandukanye twarege turavyerekana, ariko no kubigaruka ko si bibi. Hama tubereke n'ibimenyesha makuru vyakurikiranya amatora, hanyuma rero duce tugira n'icegeranyo gikuru. Hama rero turababwira ivyigwa twakuyemwo, rero mbaye ndabivuga imbere y'igihe, ivyigwa twakuyemwo n'ibidufasha gutegura amatora akurikira, twovyita ko ari leçons apprises et perspectives. Nagira nce ndabereka rero ico twise mu gifaransa taux de couverture des candidats à l'élection des conseils communaux, no kuvuga muri ayo makomine 42 mashasha abakandida bitoje mu makomine angahe. Aha rero no babwira yuko umugambwe CNDD-FDD waritoje mu makomine yose ko ari 42, urumva taux de couverture ni 100%. Prona yari mu makomine 38, Senere yari mu makomine 32, Ranak yari mu ikomine imwe, FP yari mu makomine 4, IPD zigamibanga yari mu makomine 3, ADR mvuga kuri yari mu makomine 2, MPH yari mu ikomine imwe, APDR yari mu makomine 3, Radebu yari mu makomine 2, Piebu yari mu makomine 2, MSP Inkinzo yari mu makomine 2, Paripe Agakiza yari mu makomine 2, Kaze FDD yari mu ikomine imwe, Sabimana Barnabe ikomine imwe, Ndayishimiye Viateur ikomine imwe, na Katihabwa Mathieu ikomine imwe. Tugize rero igicapo kirabira hamwe ico twokwita tableau comparatif y'abashinga amateka n'abakonseye b'amakomine ku badepite ni nka bose, CNDD-FDD 5, Iprona 5, mu makomine naho ni 42. Aha uwagize 100% hose ni CNDD-FDD, haba makomine haba mu badepite yarujuje. Iprona mu ntara yarakwije ariko makomine yabaye 38. Senel intara zari 5 ari mu makomine yari muri 32. CDP intara 5 zose nta komine nimwe yarimwo. IPD zigamibanga intara zose ku badepite mu makomine 3 gusa. ADR mvuga kuri
intara zose nta komine n'imwe yarimwo. FPI intara zose amakomine 4 gusa. APDR intara zose ariko mu makomine n'atatu ku matora y'abaje n'amakomine. PMP intara 4 nta komine n'imwe yarimwo. RANAC intara 4 mu ikomine imwe gusa. FNL intara 2 nta komine yarimwo. Radebu intara 3 ariko yari makomine 2. Palipe Agakiza intara 3 kabi yari makomine 2. Sangwe Pader intara 2 nta komine yarimwo. PL kuba deputy intara 2 mu makomine nta hamwe yari. AND ntadohoka kuba deputy intara 2 mu makomine nta komine nimwe yarimwo. Rades intara 2 mu makomine nta hamwe yari. FPN intara 2 mu makomine nta hamwe yari. KZFDD mu ntara imwe no mu komine imwe. Florina intara imwe nta komine nimwe yarimwo. Urunani Burundi bwa bose kuba deputy intara 5 nta komine nimwe yarimwo. Aho ngira ngo nikindi cigwa byagaragaye yuko kuba deputy byoroshe gutora abakandida ariko ku makomine bamwe ntibashoboye kuronka abaja mwihiganwa. Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga utunganya amatora seni ahejeje gushikiriza ingene amatora yagenze, amategeko, ingingo zagenga ayo matora hamwe n'intambwe zayo. Abayahagarikiye n'indorerezi baronse akanya ko gushima uko amatora yagenze. Nivyo babiro sarutumika byamagaza kera abene igihugu bari bazi yuko ubwemye radio ko Imana yabifise mu ruhara yuko kintu kivuze muri Amerika ingene gishikira imyaka mu kanukano bakavuga ati rero byose Imana irimo bacha byemera no kuvugana kugira ngo kuko hari abantu bidoga ukidoga mbwa utahazi hose je turaganira n'abanyamigamba Olivier nambiye nigereje komine uganira zone zose abapura abantu sindikayira ni abapura abantu bavuze ko bagendera kandi tabagende bacabaza muri CDFT baganira kuko ndeke kugenda amazone yose bose turaganira ndabya ni bahe kugendwa n'umukuru w'umugambi manuwanga urumva rero ni ubwo kujya gutungira uremeruka bakusha nacyo ni urugendo tunga turabarundi ko twakirukira seba n'urenga ni igihugu twubaka ntihagire umuntu uvuga ngo ngira ngo uko byameze mbere hose imere ko n'ubu ibyo ntibibana nta bantu bama aho bandi baragira mu buzima bivanye n'akadirema bafise ibi rero nibyo nagomba kuvuga cyane hanyuma ni ukwiga iyo seni ishyizeho amategeko tukakurikiza bavuze ati mbere zibiri urazikurikiza mugabo nivyo birashoboka kuko igihugu turakizi hariho nk'izone ushobora kurondera umuntu ukamubura bivanye n'uko ndabona myinshi yuko naje ndorezi zimwe zishimwa mwagize hariho abagize indorezi z'umugambi CDFT zirasije n'ababicukuri ziyazerezi mwabunye zanditse ushinze umugambi w'iwacu kuko yeshi nabi iwacu uvuga ati je bashizemo kindi barondere babi nabira babi urugendo ni rurerure kandi sinzi no amaliste yarasohotse dusanga bose bazemo abanyarwanda hari utwavuze ndi kumayo n'ibyaza tuzokuza imbere kandi nabi iwacu urumva rero nibaza yuko ni urugendo ni dushime iyi evaluation irigisha byinshi hanyuma uko twabivuze yavuze komiseri François ibisanzwe iyo uyitagenda neza twegere turi mu mupira turakora umupira kuri match urandika ibitagenze neza kuri feido kwa komiseri uravyandika muri kafu bakaza kuvyiga basanzwe uri mukuri baragucira urubanza mugabo utanze ku rukatasi kwa komiseri
amarezeru uti iyi match yabenziza mugabo arbitre yatwibye twe twagiye gukina muri mari arbitre yatwiba umuntu arafata umupira muri gol muri sifase arutwara imetero zitandatu ufise awima biwacu kanyamaguru barakuzwa penalty tujya kwitwara mugabo muri baduhaye ukuri ko bavuga bati muri ubu ntibirahinduka urukino rwaheze neza basubiraho rero bijya bintu kuko dukurura by'ibintu byinshi zigejwe kugira ngo atazovuga ati genda ucubandika kuti iki n'iki hanyuma muri ko amatora twege tabarozi ku rwego twagize aya matora y'amaprovinsi yari national yari province umwe wese kwidogera umwe wese yavuga ubwo ntamara muhira nimba ari province n'abadepite b'intara nimba ari komine ntawe ari muri komine y'ubundi nimba batari muri komine butihinda nitugende kumubona ngo yiki ntaca zigaye mu bakonseil komine hageze mu badepite ni tete de liste umva ni normal urumva rero ni ibyo cyo nyine bavuge yuko amatora ategurwa kuko ku munsi wa nyuma ushobora gutegura amatora ushobora basubiye mu maprovinsi abayatanu ugasanga hariho n'abadafise basubira mu mazone mu mugambi abatwara umugambi mw'izone ntabariho mugaze kwigaragaza gute izone y'amajana ane na mirongo itanu n'imwe ugasanga hariyo izone itagira guserukira umugambi umva rero ni ibibazo ni byinshi ugatwe twavuga tuti ko bavuze ubunyene cyamuhagarika abayisuri batanu abatwara umugambi wa komine 42 amazone amajana mirongo itanu n'umwe imitumba 344 n'abandi jana ku mutumba bazodufasha kwigisha irageze 3 bigisha karate umwigisha kandi turigisha twigisha kugira gusa n'abandi ubwo bari bose bakwigisha ni kuri bimwe turi kuri bimwe none atawugeze mu bya turi kugabije cyogenda urumva ni urugendo nicyo gituma ni kandi ubasumpe burya umuntu yimbura icyo warimye icyo wateye ka perezida w'umugambwe Radebu wagiye muri aya matora y'itariki 5 heshi nagira mbanze nkeze umugambwe twahiganywe twari tugatahukana intsinzi yutuye ari umugambwe CNDD-FDD nagira nsabe abo turi kumwe bawukomera amashi tumye mpaguruka vy'ukuri naryohewe cyane numva igumbagumba umukuru wa seni burya seni mu yandi majambo n'umucarubanza amaze kuvuga ati nubwo urubanza twaruciye kandi vy'ukuri twakoze ibishoboka byose biragenda neza twarabonyemo agahaze vy'ukuri pourcentage abigenga basabwe muri ano matora ni pourcentage nuko atashatse gushikuza zisa n'izidashoboka mu bisanzwe rero igice gitangaza ni kimwe ni gute umuntu yosabwa ibidashoboka mugabo akaboneka mu matora ni gute abigenga babonetse ari 11 mu baendepanda kandi vy'ukuri bigaragara yuko ataco bagiye kuhanoba twakoresheje uburyo bwacu izina ry'umugambo FNL nashaka mbona mfata kano kanya nkeze umugambo CNDD-FDD bayutahukanye intsinzi bano matora twaraye turangije none nyene cyo president naho amatora baheje kudutangariza ukuntu byagenze abatashitse nimwe twavuga tuti nous avons perdu la bataille nous n'avons pas perdu la guerre urugamba nimwe yavuga no rugendo turi ku rugendo kandi urugendo n'ugwacu so gwa CNDD-FDD yonyene turarusangiye twese kandi cyo CNDD-FDD yifuza nico twifuza sinzi ico barambagije abamenyesha makuru bati bigambi mushira imbere mwebwe muri FNL yahe kinabwiye nti nta migambi yoza isumba ijya mbona kazoza ijya mbona kazoza turayishigikiye turi muri yo twaratereyemo ivyiyumviro ijya niyo dushira imbere niko twegeye niko navuze icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi
ndabakengurukiye kuri aka kanya mu mpaye munkundire nanje ngira icyo nshikirije mpere no kuri bijya Jack ahereje ko yagombye guhereza ko ati ntimuzorabe ibi baduhaye ngaha ni kuvuga yuko nawe yabivuze gutyo no kuvuga ko nawe yabifizemo amakenga mwavuze ko imigambwe ari 37 hitoje 14 none imigambwe 14 umugambwe umwe ari urosa amajwi hafi yose umugambwe woba ari wa kabiri mu gihugu wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu windi gushika kuri 14 yose ikaronka ubusa aho nta kibazo umuntu yo kwibaza ihuro ry'abakenyezi mu Burundi nta majambo menshi nje gushikiriza nyene icubahiro turabakengurukiye cyane kubona mwafatiye kano kanya ngo tube turisanzura tuganira ku bijanye nuko amatora yagenze mwakoze cyane hanyuma nkengurukire umugwiseni ukuntu watunganije neza aya matora warabikoze neza cyane n'ikimenyamenya ukuntu wagiye uradushikiriza ukuntu ibikorwa biriko biragenda wabona ko ari abantu bitunganije neza cyane ngambera amatora ni higanwa rero murahiganwa amategeko abahari kandi niyo twisunga twese kandi ntibushobora gutsinda mwese ubutsinze rero burya naho twamategeko ko turavuga demokrasi ikiba dictature kuwatsinzwe kuwarushijwe ibyo rero tugomba kubimenyera tukavyakira kuko kandi tugategura abantu tuba turungitse burya igikuru nuko bene ayo matora agenda neza icyo ndaza kukigarukako ariko ndiko ndakurikirana bagiye baravuga byaciye binyibutsa igihe twariko turaharanira intayo yo kwikukira naho nari nkiri muto abarundi muri rusange bagiye hamwe kugira ngo turonke ukwikukira byari bikenewe mu nyuma murazi ko intwaro yahindutse kubera byashikiye umwami haza zijya ntwaro twabonye z'abami Combero twagiye kugaruka mu ntwaro ya demokrasi muri 1993 ariko amatora ya 1993 mwarabonye ukuntu yagiye excellence yamye bivuga abarundi barabona ico bashaka bisigura yuko intwaro uko zigenda burya abanyagihugu barabona ikintu gikuru 60 igikuru independence 93 igikuru dushaka intwaro ya demokrasi tuve muri izi ntwaro tumaze mwigi abanyagihugu sibijuju nubu hariho amadefi iki gihugu kirimwo muri iki gihe muri aka karere iyo uri kuratembera mu banyagihugu uzoza urababaza hariho ibintu bimwe bimwe abanyepolitike batabona ariko abanyagihugu babona bagira bati ubu ibi by'ubudumbi tubivemwe dufata intumbero imwe je naragiye gutora kandi naraganiye n'abanyagihugu batari bake haba ngahi Bujumbura haba na ruguru hariho ini preoccupation abarundi bafise turafise ibibazo by'ibitoro mu excellence yamye bivuga n'ibindi ariko turafise iyindi ngorane yo muri storage je memera impression ko hariho bamwe ngaha batabibona ariko iri kuraganira n'abanyagihugu babibona indya babibona indya
abantu bange barabisimbasimba ariko birahari amagabura nyamawi ariko ubu hariho amapreoccupation akomeye jewe ndibaza jewe niyo lecture nkora nshobora kuba nihenda ariko ni lecture jewe mbona muri iki gihe bisigura rero yuko bunya natwe bw'abanyepolitika certains égards dukwiye kuza turicara tukavuga ati mbega igikuru muri iki gihe ni ikihe tugomba kuja inyuma. nyine cyubahiro mu nkundire mbazi ndabashimiye nk'abandi kuko buriya y'abantu mu budasa bwabo nk'uko turi ngaha baronse akaryo guhura simvuye nkatwe arundi ngo ntaburi ikivamo kiravamo nyene kandi dize yuko tuza kuva ngaha kivuyemo cyane cyane abantu bihaye kuraba ibiri imbere aho kuzirikwa n'ivy'inyuma. Ibyo by'amatora cyo yaronda biraba ubwa mbere nk'umenyesha amakuru, ubwa kabiri nkabiraba nk'umunyapolitike yabigiyemo, ubwa gatatu nkabiraba nk'umunyapolitike mugabo abiraba atari muko arahigana. Igihe numviriza abantu ariko baravuga ngaha nabwiye president Ndayizeye twari twicaranye ntijewe ngira nsubire fata ikaramu mbumenyesha amakuru kuko no kwandika inkuru nini ngaha sindaharandira mvuge cyane cyane ku banyapolitike mfatiye kuvyo nabonye kuvyo nagiyemo. Igihe twaje mu matora y'93 jewe nari maze imyaka 2 banyirukanye mu kazi muri Ipona. Hanyuma rero amatora agiye kuba naraganira n'abantu. Umunsi umwe ngenda ku radio ko narahakoze umenyesha amakuru arambaza kuko nari umuvugizi wa Frodeu atubwaho mwebwe murizeye ko muzotsinda. Ndamwishura nti ni waba urumbwisha amakuru mwiza azi umurimo wiwe ukabona ko Frodeu bitazotsinda wandika amakuru canke uvuga amakuru atariyo. Hariho n'abagira ibitasondaje bavuye Buraya bikandikwa bati uyoya niyatsinda akagira amajwi make azogira 80% atabandi bagira 20. Umenyesha amakuru nacyo namubwira nti ahubwo wewe niba ugira kumenyesha amakuru vyiza genda utangure gutegura abarundi kwejo bazoronka intwaro nshasha. Ntibabikoze. Igihe bavuga ibyavuye mu matora harabambwiye yuko ku radio hari abanyamakuru baritse ngo nuko naka bari bizigiye adatowe. Icyo gukuramwo ntihagire uwiyumvira ku banyagihugu mu kibanza cabo, ahubwo yitegurire kwemera neza icyo abanyagihugu bazabashitseko. Kenshi ivyo abantu barakunda kuvyihendamo. Ndabona ngaha mwahuriyeho twahuriyeho twese tugenda tuva ngaha hari icyo dupfunditse. Ndawe dumva ahakana yuko Burundi bwo kwisunga
ijya bona kazoza 2040 2060 40 wavuze ngo 40 urashobora kuba ariho kiri naje niho nzoba nde aho rero hari rero abahinga murabizi bavuga bati Uburundi kugira bushike kuri rya mbono 2040 2060 harakenewe ndakivuga mu Gifaransa fondamentalement byumve mushaka gutwara fondamentalement stabilité politique et institutionnelle itariho bijya bindi byose turiko turavuga ntibishoboka. Nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yaranezerejwe n'iyo nama yo gusuzuma ingene amatora yagenze. Inama yari yitabwe kandi n'abahoze barongoye Uburundi, yaba imigambwe, abigenga n'abo mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bahurije kubona Uburundi buri mu itekane n'iterambere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye n'abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi bahamagariye abanyapolitike gushira imbere imisi yose ineza y'igihugu n'iyabene gihugu bahindura ingendo kugira ababindongozi zibushitse zidaharanira ibyicaro ariko ziharanira neza n'iterambere vya bose. Reka mfate umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye ko muri imigwi myinshi mwese ndabaramukije amahoro y'Imana. Ubwa mbere imbere yuko ngira icyo mvuga nagomba kubanza gukengurukira uyu mutama Domisiyo Ndayizeye kuko ikicimviro niwe twataga kuyaga turiko turaba deba kuvyerekeye amatora, hanyuma niho cavuye yuko twotegura séance d'évaluation kuko abakinyi iyo bahejeje gukina burya kenshi n'abahahamuka barahahamuka baba bakeneye moralisation. Dogire niho ni politike amarya bari menshi arondegwa. Mugabo mu miseze duheruka kuraba match muri Coupe du Président hakinye equipe zaho igiteganye na muri Centre Ville Etoile du Centre na Musongati mu kwinjira muri stade yarase guca muri kiya kibanza donera abakinyi bacabo iranka neza ngo baturoze iranka gushika babwira bati attention mwebwe mukanka muzotanga amande pas moins de 3 millions muzotanga amande muzoba suspendi mu mashampiyona yandazakurikira. Cyawumva abantu ikupe itagugwa ni miliyoni na 10 bikazana uruharira nk'ugo cyo mbwira ubuze kwazohembwa miliyoni 3 nawe ku kwezi. Uravye match iheze ukaraba ingene abakinyi baneze ko hari n'abavunitse usanga hariho ugenda aracumbagira ukabira ukarabuti none hajya bariko bagwanira iki. Rero cyumviro cavuye muri nyakubahwa Domisiyo Ndayizeye turiko turaganira cyabama bagenda mu observation mu bindi bihugu, abagenda mu observation barafise ikintu bariko barabumviriza hajya bavuze mwese barafise ide experience bafise ahandi babonye. Jeco nibuka gusa numu observateur w'umunyamahanga ashitse mu gihugu cy'abasubiye inyuma yashitse abwira umukuru w'igihugu wiwe ati excellence hari mu gihugu cy'Abongereza ati ibintu tubonye mu Burundi ntuzuhirahire ngo bizane wacu ati nabasazi kuko jewe bari bambajije n'ikibazo ati murashobora kubahuka mugatorera hanyene mugaharurira hanyene ati mukavyubahuka
ngo none nkabujya mutsinzwe ngo ni gute urumva hariho abandi bazi guhinyanyura rero jewe naho urarantera mu rushinge je n'ubu mwavuze ko mwabinyandikiye ntibirashikira jewe naruganize enquête mugabo ngasanga wantesheje umwanya uzobura umumenja kuko abarundi je nirwa mu manza ngaha umuntu arashaka none ntibirwa baranyandikira bavuga ngo ndabarenganure mu manza umuntu arashaka kwagiriza ko muvukana mutigeze muvukana atana sogokuru wawe na sekuru wiwe bigeze badavukana akaza ngo mugabura itongo neza akazemeza akaburana gushika ku mukuru w'igihugu ngo ndenganura imagine iyi ari ingeso abarundi kwemera ukuri wapi byabanani ni general daimoni buryo umaze kubona umuntu atari capable yogira examen de conscience arabe ati ubwo ibi ndiko ndavuga ibi ndiko ndakora birajanye ucumenya ko ari daimoni yamufasha je Burundi ndemeza yuko bwamaze imyaka myinshi buboshwe dukwiye gusenga tubohore abarundi n'ababeshi je ngaha namwebwe no shanka babwira ka parka ntuzeye umukuru w'umuganga wa SNL tuvuka hamwe hajya hirya kuva iwacu njiwe n'amaguru ni 30 minutes je ndazi yuko abaseredefuded bagira mitingi muri irya zone baciye mu ibarabara iwabo n'ubu dushaye tuzana ivyabona bashitseho uraba permanence ya SNL iwabo ni kuko ingene nitonga iwabo aca yambura umupira wa SNL awutera muri baba seredefuded uwundi museredefuded nawe acatora umupira nawe wiwe nawe acara umutera wa muhunga acara wambara ari waraba permanence imana ni cyabona je ndazi ko ntabeshe na gitoya jewe n'umuntu wa mbere atohoza je narababwiye uvuze ngo buraje je ntakigoye mbwira hariho nta kintu kigoye hagoye iki uraba batoreyeho ingene bangana ugacura amakarata baharuye ivyo bigoye amajahe je bimpe gusa aho habaye amaburaje je ndavyikorere jewe nyene en personne none harabahatoreye batari bahanditswe barazi gitigira intarengwa none twirirwa aho tuje mu kabaje ibintu ari 1+1=2 na politique gaho je shira ikindi kintu cyo kumenya amatora sayi mugambwe nayigihugu yononekaye ntibibazwa seni bibazwa uyu aserukira leta y'u Burundi nico gitumbwe ko vyononekaye ukaja muri santara je ntarananirwa uba wangaye igihugu ntubucemera ntuba wemera inzego kuko mwari kumenya ko seni ari umuhinga wa leta ubwo nyene vyononekaye ukaca wikora kuri leta imbere kuja muri kuri constitution na jewe ari jewe nkaho nigira nkete nko kuri buraje banarayihejeje uko twari tuvuga tutisha turavya ahantu sesespe ivyo birinda kuvugwa bari baproclame cyane bivuga hakirika niyo Eklezia Katolika yavuze ngo buguruye akazu k'amatora kare cyane aba observateur n'amamandatere batarashika ngo vyerekana ko harimwo ayandi makarata bari bashizemo buraje babari konfirimye mbwira hariho aho binje hakirikare nta kibazo kuko je hariho Costa nabonye anguma nabonye abarundi bafise ku matora nibikorwa vyabo benshi bari ko bari soromera biharage n'uwari kuvuga ngo amatora atangure saa 8 y'ijoro bari kuza tuvugisha ukuri ubaravye anguma bari bafise naho wari kuvuga ngo amatora atangure saa 10 y'ijoro bari kuza gutora kuko bavuga bati mpeze n'ingoga nigire kwikorera ibikorwa vyanje mwarabibonye mwese ivyo nibimenyetso ntabesha uno munsi nje ndabwije ukuri ngwara tugwaye nuko mwagize ibibanza ivyo vyicaro mwabigize business mwagize ivyicaro business nibwo buzima ntimuhave murondera ngo nibindi muzi ko muzotungwa n'amaposte mwumvirije n'imvugo yavuzwe nga nta numwe yigeze avuga umwene gihugu yavuze uranyibuka aha nogenda gatora mu mugambwe wawe ngatora y'umuntu ndazi yuko utoryoherwa
tavuga nukuri icabona ngurya ega Nestor turaziranye kuko twarakoranye Nestor umunsi yabanome niwo munsi bankanye na Gwasa genda gira nkete nka none urugo rwanka abantu bakundana bigenze gute nuvuga ati mwagiriza ko namwigaruriye yamaze kuba igipinga probleme ntimuyironderera handi nuko muze y'ubuzima mu vyicaro vya politiki twese turafise histoire des élections ngaha mu Burundi principe ni uwutsinze batsindaho biheze ubunyene biheze 2020 niho nabonye uwutsinze badatsinda gwa gasore yaratsinze batsindaho yega tsara amatora geragera kurikira twasayugira amatora yitwa amatora mu 1993 fraude biratsinda batsindaho genda murabe 2010 uzurabe kubera iki bose ba contest habaye proclamation bada contest avant nko umuntu ari yabonye ati batanguye ava sizere ko we washitse sizere ugasanga batanguye kubera ko utacibwira se duti babwire ba stop tubaze dusubiremo hari ivyatowe tutabona batoye ava sizere ko rikatabivuze mugarindire proclamation nagenda babwire kubesha igihugu no gutera umugumuko mu gihugu buryo mubesha besha mu gihugu no gutera umugumuko mbega hoho iyo arubitire yarubisire nabi wagiye kwitwara ku radio none baca baruca gufata ugaca wandika communique aho wari guca ufata izo details zose turabwire tuze turabenya ibintu ingene bigenda amatora kritere zose zijanye nuko amatora ari meza zose zarabaye rempli bukeye bwaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye yarashikirijwe icese ni banki y'iterambere rya Afrika BAD ibikoresho bya kijambere bizokoreshwa n'ikigo cy'Rusi mu ntara ya Karusi cigisha ubuhinga bw'imyuga butandukanye muri ako kanya nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baragenzuye ahabitse ibyo bikoresho bitandukanye bizohingura imitobe ubuki amata iforomaji hari n'ibikoresho by'ubuhinga bwa none harimwe n'ibyo kurima umuyobozi w'icyo kigo Dr Bonaventure Dusabe yarahaye ikaze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu we yitaho ineza yo gwaruka umwanya wose ubuserukira ibanki y'iterambere rya Afrika BAD mu Burundi yaragaragaje akanyamuneza kuko iyo banki ishigikira imigambi igihugu gishira imbere ashimira umukuru w'igihugu akaba n'umugenzi w'ugwaruka we atacha dakora kugira ruronke ubuhinga n'ubushobozi bwo kurangura ibyo igihugu gikeneye nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yasabye ugwaruka kuba babona kure bongereze ubumenyi n'ubushobozi bwo kugira biremera akazi hakuba abagasaba yabasabye kandi gukangura umuzirikanyi wabo wo gukunda igihugu agira akabibutsa inyigisho z'akanovera arizo mushinge w'iterambere
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarashimiye ibanki y'iterambere rya Afrika BAD iguma ifasha Burundi mu gushira mu ngiro imbonakazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 n'urugero rwo gufashanya n'iyo banki ruriko rutuma ico kigo cy'Rusi giteza imbere umwizero wo gushika ku ndoto zo gwaruka wiyongera gusumbya uko wahora. Uri indongozi mboneza ucurondera inyishu mugabo ndarondera inyishu aho noyikura ndayibura naciye mpamagara urwo gwaruka nyene kugira bari go durondera inyishu hamwe twahereye kugira rusasuma y'ugwaruka twaratoye ugwaruka rurenga ibihumbi 440 gwize rufise amadiplome mugabo atana kimwe rukora murumva ko ari umuzigo ukomeye ku gihugu ku muntu abona iyo igihugu kija ko birashobora gushika ko ari umuntu atabibona ko ari kibazo umuntu akiyumvira amahera igihugu cyatangiye umwana kuva atangura primaire kuduga gushikaiza amashure igihugu kiba kimutangiye amahera menshi cyane nuvuga ayo mahera yose yarahejeje guhomba indongozi y'ukuri banza kubona kwihomvye ayo mahera none yo kwigara amaziki niyo twiyumvira tuti turabe ko twotangura gukora igikorwa turasubira turaja kubasuzuma tubasuzumye turabona yuko ubushobozi bwo gukora abenshi ntabwo bari bafise niho twiyumvira tuti mbega nta kuntu twokaririza ubwenge ubwo gwaruka gwize ngandiko ndabivuga gutyo abari muri iki gisata c'indero c'inyigisho mu mashure mushaka mwaca muhakora icigwa uraca cyo gufata ukigisha abantu bakavamwe ubusa atacu bazomara ndibuka yuko ico gihe instruction ya mbere natanze mu bushikiranganje bw'indero navuze nti dutegerezwa guhindura ingene twigisha abana bacu bigira abana babona iyo baje babona ico bazokora bitabaye ivyo ntimusubire kurondera iterambere banzo uvuga uti umwana ari mu mwaka wa 2 primaire yoba ameze gute tumushaka ko abameze gute umaze kubona ingene umushaka ameze ucumenya icigwa umwigisha fata rero uti nkeneye engineer mbega kugira ube engineer ubu ufise capacity iyihe mu mutwe wawe haba hari iki umanuke gushika ku mwana ari agiye mu wa 2 primaire programme kiboneka kuko nimwaba abantu bari mu gisata c'inyigisho mu mashuri badafise ico kibabagwe cyo kubona umwana heza adashoboye gukora ikintu niba badafise ico kibabagwe nabo nyene nta bantu barimo ibyo byose maze kubibona niho nabonye yuko hategerezwa kuba ikigo kizokwigisha abafise amadiplome muribuka navuze indimi zibiri mu kuvuga icari cyo rujya rupapuro hariho ubwo nita impamyabushobozi nico nita ingaragaza bumenyi benshi bafise ingaragaza bumenyi ngo narizi ibi mugabo ataco bashoboye kubaza bavuga ati jewe intumbero yanje no kumenya gukora none waratirishije womenya gukora gute mugabo kubera inyigisho kare wiga kugira ngo uronke akazi none ubu duteza kubihindura wiga kugira ukore none kugira ukore wokora ivyo utazi naganda babwire gwaruka muri ngaha duhindure ubu uvuga uti nigiki nize noshobora guca nkora ku muhingamo wo kuri uwo munsi nyene kuwa 2026 ruheshi nyene cyubahiro Varisto Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yarifadikanije n'abagumyabanga b'intara ya Gitega mu gisabisho cyo kuwa 4 wa nyuma
cyateguwe n'umugambwe CNDD-FDD kikaba cyabereye ikarusi. Ico gisabisho cyari cyateguwe ku kivugo kivuga kiti ese Uburundi bwoba igihugu c'abahanuzi. Nyene cyubahiro Varisto Ndayishimiye yaboneyeho n'akaryo ko kubwira abagumyabanga kuguma mu nzira nziza y'Imana, kuguma mu bugororotsi be no kwitwararika bene gihugu. Yanabibukije kandi yuko abarundi batoranye inzira nziza ibashikana ku mbona kazoza. Imana arabonye Burundi iravuga iti numvise amaborogo y'abarundi ntagire uzovuga ngo barabahutu n'abatutsi n'abatwa barabarundi. Jana ndabibabwira abarundi bahomvye bose nta numwe yasigaye. Imana rero irabibona iravuga iti ntegeza kubarokora. Irega iminsi yose Imana ntitegeza guca ku bantu beshi. Bene Israeli Imana yaciye kuri Musa ati we niwe uzobakurayo. Babandanya urugendo uwabashikanye ni Yosuwa. Imana rero ikindi kintu maze kubona nuko mu gukiza iminsi yose kugira uzubona iciza uzobanza kubona amagume. Imana yabanje kuducisha mu rusyo. Je nabandabiraba ndiko ndarabo ingene ubumwe bumeze no munsi. Ndibuka ndadaye ariko aravuga ati twebwe bumwe dushaka si bwa bumwe bw'ururirimbo bw'umuhayo no bumwe bwitwa ubumwe. Hanyuma je naravye neza ingene uravye ingene abarundi ingene twari twarabaye agatima k'ubukoko kare karatwinjiyemwo. Nimugende murabe uno munsi uravye ufashe ibigori n'amasaka n'ingano n'uburo ugashira mwisekuru mu ngasiro ugasya ntasohoka ifu. Woshaka gutandukanya ifu y'ikigori n'ifu y'ururo byose bica bigira ubumwe. Twebwe Imana yaducishije mu rusyo iraducisha yo abarundi twese nta numwe atahuye n'ivyago twaciyemo. Turaduze gato gato Imana iri kwiriyoborera ibintu byayo. Bukeye kabiri murazi uruharira rwabaye kuri rirya jambo rirya rivuga ngo yuko Imana ariyo twashize imbere mu ibwirizwa shingiro harabaye uruharira. Rero kwa nk'Imana ukabona neza ko hari abantu batumva yuko woshira mu ijambo ry'Imana mu ibwirizwa shingiro. Imana ikiramenya ingene bipanga. Ahubwo ikibartikire ikomeye cyane ngo twihweje uruhara rwacu imbere y'Imana mushobora vyose. Twebwe abarundi hari hangaje minuti yo gantutse. Abarundi hajya twaheze kwiyemeza bace bahera uwo munsi. Nta ndongozi basubiye kwemera ishobora kubarongora atari mboneza umwe w'umukozi kuko ntituzotera imbere tugifisa abigibi biturire tugifisa abasuma ntibikunda dufise ibinebwe ntidushaka gutera imbere. Indongozi nije imbere mu kwerekana ibikorwa. Mugabo iyo werekanye ibikorwa ukaje imbere y'abandi nk'ubu muze muraba basitanteri bakoze neza amakomene bayateje imbere ndazi ko muzoca mu bashiburira hariya ngo natubise natwe turye. Oya ubu koze neza nabandanya ahubwo natwe rero abarundi ikintu cyambere bwari ubumwe twese kubona inzira imwe atamukeba ari muri twebwe twese rudakebana tubona hariya inzira imwe dufise imbona kazoza imwe yo kurondera ubuzima bw'abene gihugu. Ico nico cyambere ubumwe urunani. Ico tuze turacumva twebwe rero Imana araduhaye umutima mushasha wo kugira ubumwe dukira twereka ko kugira mubone hamwe ntihagire uzobesha. So mukuru w'igihugu bawakurikiye Imana yo nyene irazi katumurikira ego kuko haraba indongozi jimbere abandi. Twebwe rero tumaze kubona iyo nzira tukaba turi kumwe n'Imana ntuzewe twari hagushika gute turabakozi. Bavuze ngo igihugu iyo kiba cyari c'abahanuzi nuko twese tuba dufise umutima wa mutima wa umwe. Rero ndabwira conscience imwe ni yuko zikibi uca wibwira. Rero ikintu no bahanura ntagira umuntu azosubira kwihebura Imana turi kumwe. Ndongozi nshasha mu bindongozi zimboneza umushinga amateka nabindongozi ubu tugiye guhindura inkoro ntiduzosaba gukora kujya twahora kuko ubu bose babona ururimi rumwe. Ubu ntuzovuga ngo urumva ngo hajya ngo ngenda hashire naka wera umuntu w'inkerebutsi umuntu abishoboye umuntu akunda igihugu ubona ko ashaka iryo terambere nturinda kuraba ngo no CNDD-FDD n'umukoyi w'ingendera hindutse. Nino ngaha hagarukiye ikiganiro ku kivi cyo kuri uwo munsi
turabakengurukiye ni aho ubutaha.